Iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwibanywanyi mukurikira iyi mboneshakure yanyu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane ari kuvugwa mu gisoda c'u Burundi, aho hari ubutumwa buhambaye buhejeje kurungikirwa Perezida Evariste Ndayishimiye bumusaba ko adahevye ingendo yafashe yo kurungika abasoda muri Kongo gupfirayo nawe ashobora kugira ingorane zikomeye cyane, kandi ubwo butumwa bukamubwira ko ingingo yafashe ishobora gusambura igisoda ndetse n'igihugu muri rusange, akaba ariyo mpamvu nawe agomba kubiryozwa umwanya n'umwanya mu gihe atazaba ahebye iyo ngendo yo guhurungika abasoda b'u Burundi gupfira muri Kongo. Hakaba hari akarwi gakomeye cyane kiganjemo abasoda bo ku rwego rwo hejuru ariko badatahura ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye bariko barategura kumutembagaza ku butegetsi, ariko bakabikora bagira ngo bakize igihugu, kuko biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze guta igihugu mu manga, kandi bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahemukiye igisoda ku buryo bukomeye cyane, kubera intambara idasiguritse abasoda b'u Burundi bariko barapfiramo ku bwinshi muri Kongo, mu gihe hari amakuru y'ibanga yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yagiranye amasezerano na mugenzi we Gisegeti, amasezerano akomeye cyane, amasezerano Perezida Evariste Ndayishimiye atuma aronka ibihumbi 5 by'amadolari ku musoda wese agiye kurwana muri Kongo, ariko ayo mafaranga abarundi ndetse n'abasoda muri rusange bakaba batazi aho ajya mu mifuko ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'akandi karwi karongoye igisoda ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba hari abasoda nyine babona ko ibintu bibandanije gutya bishobora gusiga bisambuye igisoda muri rusange ndetse bigasambura n'igihugu, akaba ariyo mpamvu ariko harategurwa umugambi uhambaye kandi uteye ubwoba wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko ibyo ngibyo bikaba biriko birakirwa n'abarundi isinzi, bavuga nyine ko igihe cyari kigeze kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye asezererwe ku butegetsi, kubera amajambo amaze iminsi avuga aboneka neza ko ari amajambo ateye isoni, kandi bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutwara igihugu. Akaba ariyo mpamvu abarundi isinzi basaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye yasezererwa kandi agashengezwa imbere y'ubutungane, kuko yarakoze amakosa menshi ateye ubwoba. Turaza kubigaruka ko mu idonido y'aya makuru, turaza no kubabwira amakuru ahambaye cyane arabana n'amajambo ateye isoni yashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo, aho yerekanye ko badakeneye abize kaminuza, avuga ko akeneye abize imyuga, ariko benshi bakavuga ko ibintu byashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo ari ibintu biteye isoni cyane kandi biteye ubwoba. Hakaba ari n'amajambo yavuze nyine ashigikira imbonerakure amabi ziriko zirakorera abarundi. Benshi mu barundi bakaba bahise babona ko ibyo abarundi bariko barabyo imbonerakure ziriko zirakorera abarundi bahabwa impigi n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo. Nabyo nyine twabibateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wowe co ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Abarwara gisoda barahemukiye ingabo z'u Burundi muri Kongo ku buryo bukomeye cyane kandi butarigera bubaho. Intaye wahoze mu gisirikare c'u Burundi avuga ko amakosa Perezida Evariste Ndayishimiye amaze gukorera igisoda ashobora kuzayabazwa inshuro nyinshi cyane mu myaka iri imbere, kuko yarahemutse cyane kandi aracyabandanya no guhemukira abana b'u Burundi, aho bari kujya kumenera amaraso yabo igihugu ca Kongo, igihugu kitanabaha iteka. Ndabaramukije njewe umbabarire ngire ico mvuze kubyo niriwe ndumviriza kuri no mboneshakure yanyu ku kibazo c'abasoda bari mu kaga muri Kongo. Narabaye umusirikare kandi ndazi uko umusoda afatwa ku rugamba, byatumye ngira amakenga menshi cyane numvise ko abasirikare baja muri Kongo batabwiwe misiyo ibajanye. Perezida Ndayishimiye yoba abigira nkana nabo bafatikanije kurongora igisirikare. Umusirikare agiye ku rugamba araronka amategeko akwiye n'ibikoresho bikwiye, bakamubwira umwansi agiye kugwanya.
uko afise ingufu ibikoresho afise nuko igitigiri ciwe coba kingana naho kenshi uba utazi neza igitigiri baramubwira zone de combat akagenda azi neza ko agiye ku rugamba kandi akagenda yiteguye azi n'uwo bagiye guhangana ibyo biheze abategetsi barabaza ko abatakibazo abasoda bafise canke ko atawugwaye muri bo none ibyo byose byoba byarabaye bitabaye byaba byaragenze gute bitabaye perezida Ndayishimiye nabo bafatikanije kuyobora igisirikare bozoba baramenje kandi bazoba bakwiye kuja imbere y'intahe na rijya kumva abasoda bagenda bambaye drapo y'ikindi gihugu ibyo ni ibintu biteye isoni cyane kandi bikwiye kubazwa perezida Evariste Ndayishimiye agasigurira abarundi amabi ariko arakorera abasoda b'igihugu c'u Burundi hanyuma kuri barya abasirikare banse gusubira ku rugamba nta kosa bafise na gatoya kuko nta mategeko baronse y'urugamba ubundi umusirikare atanye rugamba abandi akwiye guhanwa by'akarorero nk'uko abahemukiye igihugu camwibarutse nk'uko president Ndayishimiye ariko arahemukira igihugu agagurisha ingabo ziwe ariko barya bo birumvikana ko bahemukiwe ahubwo ko bo batigeze bahemukira igihugu ahubwo ko ari perezida Evariste Ndayishimiye wahemukiye ingabo ziwe uyu abaye wa kabiri azi iby'isirikare abona ko abatwara igisirikare c'u Burundi bahemukiye Burundi kubera ibiriko birabera muri Kongo abatwara Burundi uyu munsi bararaba neza bino birashobora kuzobaguruka ko mu myaka iri imbere batakiri ku butegetsi canke se mu minsi iri imbere abasoda bakabatembagaza ku butegetsi dore ko hari akarwe kamaze kwitegura neza kiteguriye guhindura intwaro ngaha mu gihugu c'u Burundi abasirikare bari muri Kongo baremeza ko bajanwayo badateguwe batumva umurugamba bariko ko badahabwa ibigwanisho n'ibikoresho bikwiye ko ibigwanisho bikomeye bihabwa abasoda ba Kongo nabo bakabisigira M23 ikaca iza kubirashisha abasoda b'u Burundi bigatuma bahonera ku bwinshi ubuhemu abasoda b'u Burundi bakorerwa burarengeje urugero kandi buranateye ubwoba burashobora no gusiga busambuye igisoda c'u Burundi kandi bikaboneka neza ko abarundi badahagurutse ngo barwanye perezida Evariste Ndayishimiye ibara rizogwa umwanya uwo ari wo wose bariko badusubiza ku rugamba badakosoye ibyatumye tuneshwa ubutumwa bw'umusirikare ari muri Kongo wemeza ko igihe perezida Evariste Ndayishimiye yobandanya gukora amakosa ariko arakora umwanya n'umwanya ashobora kubibazwa n'abarundi isinzi kuva kwa 28 ukwezi kwa 12 2023 abasirikare b'u Burundi barongizwe kugwana na M23 bariko barasubizwa ku rubuga rw'intambara benshi bariko barasubizwa mu birindiro by'urugamba baridoga ko atabikoresho bikwiye bafise umwe muri bano basirikare yatwandikiye avuga ibyatumye abaneshwa ubuheruka benshi bakanahapfira abandi bagasanzara mu mashamba ya Kongo uyu musirikare arerekana ububeshi buri mu makuru atangwa n'abarongoye ku buryo yibaza ko abatwara igihugu batanafise amakuru akwiye uko ingene ibintu byifashe ku rugamba uyu musirikare abona ko ibyatumye batsindwa ubwa mbere bidakosowe n'ubu bazahonera ku bwinshi kuri ino mbonesha kure turemera ko umunyagihugu wese akwiriye kumvirizwa n'abamutwara turaha ijambo ubona wese ko atagira aho avugira niyo mpamvu ubutumwa bw'abasirikare tubwakira kandi tukabutanga naho biboneka ko abatwara Uburundi batabyifuza ko ubwo butumwa tubushira ahaboneka ariko twebwe tubushira ahabona amajambo yose aza gukurikira ari hagati ya Twamugina yanditswe n'umusirikare ari muri Kongo nk'uko twama umwidondoro w'uwatanze ubutumwa turawunyegeza cyane ibyatumye tuneshwa bwa mbere ntibyakosowe kijanye n'ibiriko bibera muri Kongo ndabivuga nk'ubibona kandi nk'uriko arabikora muri zino ntambara umusoda w'umurundi ariko agwana akahahura n'ingorane zikomeye cyane akahakorera defate itigeze iboneka mu gisirikare c'u Burundi si ukuvuga ko hari icahindutse kuri wa musoda muzi eka da defate yarabaye kandi n'ubu irabandanya kubera ukutava kwizima no gukunda amahera kw'abarongoye abasoda muri Kongo icambere womenya nuko ibyatumye tuhahombera byinshi muri izi ntwano ziheze atana kimwe cakosowe ibyabaye kuri batayo ya 6 nibyo byasubiriye kugaruka kuri batayo y'indwi na batayo y'umunani kandi n'ubu bigiye kwisubiriza
kuva itariki ya 28 ukwezi kwa 12 2023 abasoda bo muri batayo y'indwi baratwawe ku buruyere rw'ababarongoye batigeze bababwira iyo bagira berekeze. Ubu bari mu nzira berekeza kwisubiza uburere batakaje. Ikibabaje kizohava kibangamira nuko n'ubundi abasoda ba FARDC ba Congo aribo bari imbere. Ikindi kigoye nuko kugeza ubu abasoda batongewe n'igikoresho na kimwe. Ibindi bikoresho byo ntawukivuga kuko nk'iyi batayo y'indwi imaze amezi 3 itagira agakoti k'imbeho, ikirengeti canke agahema ko kwihisha mu mvura. Ibyo byose abasoda barabivuga hakabura uwuri bubone canke ngo yumve ibisabo byabo. N'ubarongoye umengo ntaco abazwa, uretse kubagaburira gusa nta kindi kintu we abazwa. Ubumenyi buke bw'abadutwara. Ikindi kiriko gitera defete ni ukudatahura neza akabarongoye uko rugamba rutwarwa ndetse n'uko igisoda gitwarwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uyu munsi abadutwara bagomba gukoresha abasoda b'u Burundi nka kumwe ababigenza bakiri mu kiroberi. Kutababwiza ukuri abasoda misiyo bagiye gukora haba ku bijanye n'ubuzima bwo muri Congo canke ibijanye n'ingene bazirangurura akazi kabo bamaze gushikayo. Umusoda ajanwa muri Congo atana kimwe asiguriwe, ajanwa ku rugamba atazi uko rumeze. Abadutwara ntibatahura aho isi igeze mu bikorwa bya gisirikare. Nta bumenyi buhagije bafise bwo gupanga intambara yo mu gihe ca none, baracagifise bwa bumenyi bwa kera. Intwazangabo zifise ubumenyi bwa none ziri mu bashasha bakiri bato bagifise amapeti matoya. Abo nabo nta jambo bahabwa mu gupanga intambara. Muri make abadutwara kugeza ku batwara amabatayo nta kindi kintu biyumvira atari amahera binjiza. Abandi mu baturongoye abatwara amakampani n'abatwara amaparatoni nta ngingo bafata igira ikize abasoda baba barongoye. Abafashwe n'abasoda bacu si abarwanyi ba Redi Tabara. Turasabye abadutwara bareke kwirirwa barata wakuba ku mbuga ngurukana bumenyi ngo abasoda b'u Burundi bafashwe ngo ni abagwanyi b'umurwi Redi Tabara, kuko ubu ntabyo guhisha bigihari. Kanatsinda atacu duhishira nk'uko twaraguzwe badutanga mu kindi gihugu. Rero upfa canke ufatwa ntaco bivuze haba ku Burundi canke kuri Congo. Congo yoyo nta nico ihomba kuko turiko twishura ideni ryariwe n'uwo tutazi gushika ubu ngubu. Abatugurishije bo bariko baranezererwa n'imiryango yabo mu gihe iyacu yo iri mu marira adashira. Ikindi abadutwara bomenya nuko gufata ubunyamaswa abasoda basubiye i Burundi atari byo bizotuma dukora neza, ahubwo n'abandi bazogenda. Uko bakomeza batwereka ububisha ku kazi be n'ingene badufata mu buzima bwa misi yose bituma n'akari gahari kunyuka. Ubu bivanye n'ubuzima abasoda babayemwo, nta musoda acumva itegeko ry'abamurongoye. Ububeshi bukomeye bw'abaturongoye ino muri Congo. Inyuma y'intambara tumazemwo iminsi yatumye haba abasoda bacinjura bagataha i Burundi, abandi bagasabagira. Ubu hariko hakurikira kurondera kweregeka amakosa ku batwara amaparatoni. Abatari bake barandikiwe basabwa kwisigura ngo nibo bagumuye abasoda batuma batumbera aho batategerezwa kuja. Aha ntibibutsa ko gusabagira byavuye kuwuturongoye ino muri Congo. Byaramunaniye gufata ingingo ngo avuge aho abasoda batumberera. Twakoze urugendo rw'iminsi 4 tutazi iyo tuja. Abari kumwe n'abarongoye batayo bagarukiye aho bita Ngungu, birangira bagarutse Minova. Aho hose umukuru w'ingabo byari byamunaniye gufata ingingo. Mu bintu biriko bituma igisoda gita akanovera bigatuma cifatirwa mu gahanga n'umurwi witwaje bigwanisho harimwo ikica abaturongoye barungika abasoda nk'abagiye kwirondo bitwaje ubuhiri, batagira logistique, imyambaro, ibigwanisho, imfungurwa. Ubuheze twamaze iminsi 4 dukubitana, twahuye n'ingorane zikomeye cane kandi byarabonetse neza ko igihugu cacu cadutereranye. Muri bino bihe bitoroshe abadutwara barangwa n'inyifato y'ububeshi. Nibyo barya abasoda batashe Burundi barasabye gutaha bivanye n'ibyo bari bamazemwo iminsi.
ariko si bose kuko hariho n'abatari bwashikiye ku rugamba. Mu bisanzwe General Muzinga yarabahaye guhitamwo ibintu bibiri: gutaha i Burundi no kuguma ku kazi aho haciye haboneka imirwi ibiri, abashaka gutaha n'abemeye kubandanya akazi. Rero barya abasoda batashe harimwo abagiye kubera ijambo babwiwe n'umukuru kandi w'ikirenga nka generali. Ikindi mwomenya nuko General Muzinga nyine yagendeye abasoda b'u Burundi aho bari bakoraniye Minova bamaze gusubira inyuma, aravugana n'abasoda kandi agira ico abemerera imbere yo gusubira ku rugamba. Ica mbere abasoda basabye yari amahera akwiranye n'umusoda w'umukomisiyoneri, nubwo abasoda ari bo babimusabye. Ikindi bamusabye ni ibikoresho bikwiye kandi bigakoreshwa n'abarundi. Bongera bamusaba abasoda ba renforo, abasoda baza gusahiriza mu gihe abandi bananiwe, kubera hasigaye ibitigiri biri hasi cane ugereranije n'ivyari ku rugamba. General Muzinga yarabibemereye byose, abasoda bavaho beza agatima, mbere bituma n'abandi bari basanzaye mu Burundi mu bundi burere nka Bukavu bagaruka ku rugamba. Muzinga yababwiye ati amahera arahasanzwe, abasoda bazoza muri renforo bariko barabegeranya mu Burundi, ibikoresho navyo biriko birava i Kinshasa. Muri make ibi bintu byose nibyo biriko birica igisoda cacu kuko dutwarwa n'abantu bafise ubumenyi buke bakagira ngo batwara ibijuju. Muri make aba batama turongoye ino mu Kongo ata kindi biyumvira atari kurya inote yotunze ubuzima bw'abasoda bari muri Kongo. Barabye nabi bazisanga basigaye bonyine babe aribo bafatwa mpiri hanyuma bavuge ko ari abagwanyi ba Tabara, nk'uko biriko biradushavuza kubona bene wacu bavuga ko ari abarwanyi ba Tabara. Ubutumwa bw'uyu musirikare ntibukwiriye gufatwa minenegwe. Ibi yanditse tubisanga mu butumwa bwahawe n'abandi basoda benshi baca banongera koko badatahura ingwano barimwo. Abasoda benshi bavuga ko batabona ico bapfa na M23. Abasoda bose bavuga ko bajanwa muri Kongo badateguwe ibyo bagiyemwo. Abasoda baravuga ko bababajwe n'amajambo ya Perezida Ndayishimiye yo kwita bagenzi babo bafashwe na M23 ko ari abagwanyi ba Tabara. Bose baravuga ko bababajwe cane n'ibiriko birakorerwa bagenzi babo bahisemwo kwitahira mu Burundi aho kubandanya bahemukirwa n'abakongomani bakaca bicwa na M23. Bose baravuga ikibazo c'amafaranga baguzwe, baravuga ko batagira ibikoresho bikwiye. Hariho ibindi bihambaye cane abasirikare batwandikira tutabahuka gushira ahabona kuri no mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Impanuro yacu nuko abategetsi b'u Burundi bokumviriza rwose abasirikare babo kandi bakabaha inyishu ku bibazo bafise. Ndayishimiye arashobora guhura n'ingorane zikomeye cane mu minsi iri imbere. Ndasubiremwo kurungika umusirikare mu ntambara atumva bisa no kumurungika ku mucaniro. Kumurungika utamuhaye ubigwanisho bihuye n'urugamba agiyemwo ni ukumwicisha, kandi ni ubuhemu bukomeye cane buriko burakorerwa abahungu bacu. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twariko bateguriye. Turaza kugaruka amakuru yacu hanyuma ku majambo Reveriyano Ndikuri yashikirije, ariko abarundi batari bake bakaba bayamiriye kure, aho ari amajambo ateye isoni kandi anababaje adakwiye kuvugwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Amakuru yacu nakagaruka, ibihe byiza nibyo ndabipfurije.